Yes, muraho nshuti zanje meze neza. Reka nizere ko muri amahoro nk'uko natwe turi amahoro. Nk'uko bisanzwe rero nababwiye ko ngira ndabaganirize twigire hamwe ibijanye no guca amafaranga kuri YouTube. Hano ntangiye ndabereka sayini y'ukuntu ati raba amafaranga naciye mu gihe gito. Bon, ni nka témoignage, si ukuvuga ngo nije nivuga ariko ni intahe y'ukuntu baca amafaranga kuri YouTube. Baca amafaranga gute, abangana gute, mu gihe kingana iki? Hari abantu bazi yuko guca amafaranga kuri YouTube n'ukuri bidakunda, ariko birakunda kandi iyo umuntu atangiye guca amafaranga kuri YouTube ntahagarika. Guhagarika watangiye guca amafaranga kuri YouTube, guhagarika ni nka kurya woba ufise ahantu utonda ku kazi hanyuma ejo ukanka gutonda kw'ako kazi ukanka gukora, kubera ko amafaranga yo kuri YouTube araryoshe kandi ntahera. Wowe ugombye guca amafaranga uragenda ugakora video ugashirako. Video ukora iyo ari yo yose ni amafaranga uba ushizeko. Udakoze video nta mafaranga winjiza. Nk'akarorero, waratangiye guca amafaranga kuri YouTube hanyuma ugaca uheba gushirako video, ya mafaranga yose winjiza uheruka yayandi. Hari abantu bibaza rero ngo kumbure namaze kugera kuri YouTube natangira guca amafaranga ndetse noguma ninjiza. Subuto, umunsi udakoze nta mafaranga winjiza. Urashobora gukora video ikarabwa cane, mw'ico gihe iyo video yakoze umuti ikarabwa nta ngorane, amafaranga yinjiza aba menshi, ariko urashobora no gukora video ntirabwe. Iyo itarabwe ni ukuvuga nta mafaranga winjiza. Ibi rero abantu ntibabizi yuko uko ukora ariko uronka amafaranga. Ukoze cane uronka menshi, ukoze gahoro ukaronka make. Ibi niko bimeze. Ndaza kwishura ibibazo muza kumbaza, ariko nashatse muri make ko jewe nobabwira uburyo ushobora gukora kugira ngo uce amafaranga menshi mu gihe gitoya. Isheni yawe imaze kuba monetize, igatangira kwinjiza amafaranga, YouTube irayemereye iti wewe kuva uyu munsi winjiye muri partner program, utangiye kwinjiza amafaranga. Ikintu uje gukora, wahora ukora video 3 mu ndwi, ukora video 4 canke 5, canke ukore indwi, buri munsi ugerageze ushire gukora video, kuko ubu ukora video itandukanye n'iyindi niko uronka amahirwe yuko uriko uraplodinga cane. Iyo uriko uraplodinga uriko ushirako video imwe igakundwa iyindi ntikundwe, ntibaze baguhende. Muze mugome murabona barya abantu bari famous baplodinga ama video menshi barabwa 1 million quelque. Hari igihe ukora video ntibayirabe, ejo ugakora video bakayikunda. Video rero
ntizikundwa zose buri munsi kumwe. Ushobora gukora video umunsi igakundwa, ejo ntikundwe. Uciye ureka ngo iyi ntiyarabwe, iyo kurikiye kumbure niyo iba iyo yakuzaniye. Tubandanye rero. Ikindi kintu gituma video zirabwa ugashobora kuronka amafaranga menshi ni titre wandikako. Hariho abantu batazi kwandika titre kuri video. Nk'ubu dufate ugomvye kwandika titre, hariho ukuntu wandika titre ituma abantu babona ko ivyo bintu ikurura abantu nyene. Mpora mubibona ko hari igihe ubona nk'agatitre kanditse ku nkuru kabisa ugaca uraba n'iyo nkuru. Mugabo gusa niho ugerageza ukandika titre ijanye n'inkuru, kuko iyo wanditse titre zijanye n'inkuru navyo nyene YouTube irabihana. Nababwiye ko nishura cane ku bibazo, sindabandanya kuvuga vyinshi ntabanje gukubitira muri comments. Hariho umuntu usanga ku munsi yaprodinga video imwe, ubundi ugasanga ku munsi yaprodinga video mu ndwi yaprodinga video zitatu. Of course hariho video usanga zigoye gukora, nka video nk'abantu bakora amafilme. Filme izi begeranya uduce usanga zigoye gukora, ukazegeranya gahoro gahoro gushika aho uzokwiriza. Nawe urumva nyene uzokwiriza ico gice ugomba kwa uploadinga bigutwara umwanya munini. Ariko nk'umuntu akora comedy uricara ukiyumvira ukandika, uje kwiyumvira ugacuja ngaho ugatangira kurapa, urumva kubera utoshira kuri uri umuraperi wa comedy utoshirako na zitatu ku munsi. Ushobora gukora comedy kari simple kagaca karabwa 1 million bivanye n'ukuntu bagakinye n'agatitsi bashizeko. 1 million muri iyo minsi mikeya ukaba utangiye kurya ingoto. Aha rero ku bantu bashaka, nzobazanira umunsi umwe hano ikindi kintu ndabereke, nzoja live ndabereke ukuntu bakora, ukuntu baharura views, ndabereke views urose 1 million amahera aronka, urose views 1000 amafaranga aronka, urose views 500, views 100, views imwe ukuntu ziharura. Umunsi umwe nzoza live nje kuri website ibiharura nze ndabibereka turi live, kubera ko nkaha hano ntivyokunda, ariko nzobibakorera ndababwiye, nzobibakorera vuba. Kandi ko ndayuza ubu sinshaka kunywa. Okay, rero hari ikindi kintu bano babwira, hariho abantu bafata video afashe video agaca afata video dufate yari ndende akayicamo kabiri agashirako igice kimwe. Uko video iba ndende
niko ugira amahirwe yo kuzoronka amafaranga menshi. Video umuntu ayiravye umunota umwe, uwundi akayiraba iminota 10, hariho ibintu bita adi bica mu nkuru hagati, nivyo bituma umuntu aronka amafaranga. Ni ukuvuga haciyemwo vyinshi n'amapublicité, biguha kuronka amahera menshi, haciyemwo bike biguha kuronka amahera make. Reka ndabasabe kwanza bakore partage bantu mu turi kumwe. Ndabona muriko barayikora mugabo imbere sinkunda no kuvyibuka ngo ndabibwira abantu bari live ngo bakore partage, mugabo ku rusanzwe ubuye gukora live biba bikenewe kuko bica bituma nk'abantu batari ku murongo baca baza, hanyuma nabo ntibacikwe n'ikiganiro. Igihe muza mukora ikiganiro igihe muza mukora video, muzoze mwiyaranja mukore video ndende kabisa. Ibintu bibabwiye kize kiba ikintu muzitwararika. Gukora video ngufi nta mahirwe biguha yuko uronka amafaranga menshi. Iyo ukoze video ngufi burya uronka amafaranga nyene makeya. Nk'akarorero, hari video bita short video. Short video ni twa video tw'amasegonda tudakwiza umunota. Burya niyo woronka views 1 million, ushobora kuronka n'ijana ry'amadolari canke amajana 2. Ariko wakoze video ikwiza iminota 10 ugakwiza 1 million, bivanye na content bakoze ushobora kuronka nk'amajana 5 y'amadolari video imwe gusa. Mwumva bingana, mu gihe kajya gatoya niyo wakora bakarabwa miliyoni 10 kadashobora kwinjiza amafaranga nkayo winjije kuri ya video y'iminota 10 yarabwe 1 million. Ubwo mba ndiko ndabibira rero akabanga, kubera ko ndi ngaho kugira ngo ndabigishe ibyo mutazi. Hari nk'abantu usanga barondera watching time, bisaba ko nabo nyine bakora video ndende, kuko wa muntu aje kuyiraba amara umwanya yiraba hakajako amasaha. Ayiravye nyarutsa ariko agufi agaca gahera, nimba ari umunota umwe hajako uwo munota umwe. Mugo nimba ari iminota 10, iyo video nimba iryoshe akayimara ku minota 10, muri ya watching time ukeneye hagiye ku minota 10. Urumva yuko nibi byose mba nkeneye ko mubimenya. Ukanumva biryoshe kweli. Reka turabe hano some commentaire. Tubwire ukuntu uvugurura konti ya YouTube. Wowe Jibril David, ubwo ukuntu uvugurura umutipe kumenga Jibril ndamuzi gabasha. Reka njemo hepfo ndabe ko ndakuzi ko ntihenze. Jibril ndakwitiranije, nagira ngo uri umuhungu witwa Isa ariko siwe. Ndakwitiranije, ndabona ikigabo gikuze cyane. Okay, ariko reka ndakwishura ibyo wabajije ngo ahubwo ngo ndabereke ukuntu ngo bugurura
ugura isheni ya YouTube. Nimba ugomba kugura isheni ya YouTube rero jya kuri about, unyandikire message ikiza kuri WhatsApp yanjye. Wowe icyo uca ukora ari ubwa mbere nyandikiye haca haza ko message ziri automatique. Message ziza hariho amalinki yatangura, hariko amavideo maremare nigishije nsobanura neza ukuntu umuntu ashobora guca amafaranga kuri YouTube. Hariho n'iyindi video nigishije ukuntu umuntu ashobora kwiyugurura isheni yiwe akoresheje telefone yiwe. Muraza kubibona, ni video zibiri, nubwo ariko n'ayandi mavideo mugabo izi video zibiri zishobora kugufasha ntuzugwe mu kaga ko kubura isheni ya YouTube kandi wiyugururira. Nyandikira rero ubu nyine kuri WhatsApp yanjye, ja kuri about ukabona nimero yanjye. Mpamo na kabiri, mpamo na 2000 none frere ubukene burandembeje. Ernest nakuri ngaha siho dutangira amafaranga kandi umbabarire, gusa ndagukunda kandi ndabakunda nk'abakunzi banje. Turakumva gatanu kuri gatanu. Murakoze. Leonce Jibril nakwishyuye. Ubundi yavuze ngo ni gute ugura Chanel ya Fibi? Weho nyine burayifise ngaha, none erega uriko wanyandikiye ngaha kubera ufise isheni ya Fibi. Yaba utayifise ntiwari kunyandikira, none wumva ari ukwigisha ibindi biki? Ugiye kuri Facebook utayifise ugafyona kuri Facebook, ikikwereka ngo nta konti ya Facebook ufise, ikakikwereka aho wuzuza nyine utuntu wuzuza ko hepfo amazina, nimero ya telefone, ikagusaba gushirako password, ukarose konti ya telefone, konti ya YouTube, ya Facebook n'iya YouTube niko bayugurura. Nta zindi commentaire. Okay. Reka mbanze ngaruke ngaha gushirako ya mata y'abazungu. Mutama nukuri natwe turagukunda cyane, ariko nanje ndipfuza kubimenya. Nukuri mfasha naje menye kwiyungunganya. WhatsApp yanjye niyi wowe ukoze. Umviriza Ernest, we WhatsApp yanjye ni ubwiza kuyimenya, ariko reka ndanayiguhe basi nimba atayifise. Reka njyana muri commentaire ndayishireko uyibone, kumbure niba atayifise cyese nshobora kwandikira umuntu, kubera yuko urumva nawe ntibyakunda kubera ko muri benshi.
nakwandikiye nimero yanje yirabe ngaho munsi aho nyine aho muri comment niho nayishize uca unyandikira. Urumva igituma jewe ntashobora kubandikira nk'ubu mvuze ngo nze kwandika birasaba ko nja ndaregistra nimero mu telefone hanyuma nje mu byo kwandikira byantwara umwanya munini, ariko jewe nk'umuntu afise ikibazo kuri WhatsApp ntacyo ubu namwe muranyaruka munaciye uhamagara ko uhamagara no kuri waruzi ko atariyo. Ego ubundi yavuze ngo ndagomba kumenya ukuntu page ya Fibi iba monetize na channel ya YouTube n'uburyo itwara. Murakoze. Ugiye muri setting ya Facebook page niba monetize ugiye muri setting uca ubibona ukwiza aba followers 10,000 n'ama likes ntazi, ariko hariho n'amasaha asabwa ntariko ndabiraba sinobimenya. Iyo ubikwijiye uca ufyonda kuri monetize kuri request monetize, ariko rero nimba uri mu Burundi ntacyo vyokumarira kuko uri mu Burundi niyo woba ufise ikonte nta mafaranga bapfa wararose. Abantu benshi kubera babona bigoye yuko YouTube uronka amahera yayo bibaza ngo kuri Facebook naho vyoroshe. Yaba vyoroshe abantu bose baba bayayora, aho ubona ko vyoroshe niho bigoye. Ndakubwiza ukuri uri mu Burundi ukiyumvira ko uca amafaranga kuri Facebook ni nko kurota ku murango. None amafaranga adacibwa na jewe ndi i Buraya, wewe ucaca uri mu Burundi gute? Facebook ifise ibintu vyayo yisangije, iragoye. Niyo mpamvu urabwira ati wewe ugomba gupambana na YouTube. Facebook vraiment ireke. Niyo mpamvu mubona ubu, kera narigisha n'ibijanye na Facebook, ariko kubera ko nabonye ko abantu bose arivyo bashaka kuko batazi ingorane bifise n'ukuntu bigoye, naciye ndabireka ca focusinga kuri YouTube gusa. Kandi aho nashize inguvu zo kubigisha ndabona biriko bigenda neza, kubera ko abantu twatanguranye bamaze gutangira guca amafaranga, kandi ndizera yuko namwe musigaye muri kazoza muzoyaca. So nuko rero muri comment, ariko nshaka ndakubaze, YouTube aha mu Burundi irahemba? Kiki Chris: ego irahemba n'ukuri irahemba. Na jewe ndafise isheni ihari kandi irampemba. Ica kabiri, jewe numvise ko udafite umuntu wakugirira konta ikaba professional bidakunda, kuko nanje ndayikoresha ndapostinga ibintu karonka views zitari nke, ariko nta guhembwa. My friend, Kiki Chris, YouTube
je YouTube n'akazi kanje. Ubwo rero nimuza mwumviriza abantu babwira bazabwira byinshi babwire n'ibyo batazi. None ko je ndagakora none no guhendera iki mu Burundi ni ukuri iraguhemba neza cyane. None reka ndaguha akarorero basi, aba bantu bose ubona bafise ama TV online yo kuri Facebook, ba Isaac TV, ba Siren Vibe, ba Landry Promoter, bose ba Umukubito, bose ntibafise amasheni. None bajya bakorera ubusa, bajya baronka ibihumbi n'ibihumbi vy'amadolari kandi bari ngaho mu Burundi. Gusa amayira menshi yayobeje nimba ari imfyisi. Muze muritonda kumviriza abantu batazi ibintu bakabahenda. Jewe aka n'akazi kanje nkora, ndiko ndabwira nk'ubizi. Icyo ndagufasha genda ku mu DJ akugurura isheni, hanyuma canke iyo sheni yawe ifise aba subscriber bangahe, hamagara kuri nimero nashyize muri commentaire umbwire ifise aba subscriber bangahe, kuko bisaba ko uzokwiza aba subscriber 1000 ukaronka n'amasaha 4,000, hanyuma ugaca usaba ibintu bita apply monetization, mugabo banza ukwiza aba subscriber 1000 na watching time 4,000. Abikwije ntungore. N'ubu nimba bikwije uco bwira ndagufasha. Aka subscriber canke sabone 1000, watching time 4,000. Connection zanyankiye sinumvise ico wanyishuye. Ubwo nyene bahomvye urasubira mu kiganiro buke mu nyuma sinibuka nawe n'icyo wari wambajije, niyo mpamvu nagisubiramo keretse kinyibukije. Basha nanje ni kugira nkwegera ndayugurure kuko ndumva nasizwe n'amajambere. Yarasize basha naje ni kugira nkwegere. Yeah, of course. Duhe ayo makuru umwarimu mukuru, turi online twiteze kumva bishasha utuzaniye uyu munsi papa. Nabibahaye, fasha rero hama ntangure. Tangure wambwiye ngo urayifise, ngo urafise n'ivyo ushirako, kumbe wibeshe nta niyo ufise. Umbwiye ngo urayifise, ngo urafise n'ivyo ushirako, ngo urumva ngo mugabo ngo ntihemba, wumva wanyumvishe ko idahemba, none wumvise ko ihemba ucumbira ngo ndagufasha. Urumva rero kirazira kuza murabesha, ariko hano ndabona bavuze ngo merci beaucoup, ndatahuye, ndumva mbuze watching kuko mfise subscriber 1,300, none bizokunda ko mbandanya kuri iyi konta yanje? None vyobuzwa n'iki? Ikintu cya mbere ukora uba ushirako ibintu vyawe apana ivy'abandi, kuko nimba ushirako ivy'abandi nibakwiza amasaha 4,000 na subscribe izora zihije, usabye ikintu bita monetize, apply monetization, bazoca bakubwira ngo wakoresheje ivy'abandi, ikintu bita reused content. No kuvuga wakoze reused content ntibakwemerera guca amafaranga, uca ubawubirije uzosubira kubifuta uzushireko ivyiwawe bishasha. Nk'impanuro rero uza urakoresha ibintu vyawe canke bihinduye ku buhinga budasanzwe. Urakoze. Dufashe guhera A0 twugurure iyo YouTube, burya twarakenye inyigisho.
jewe hano ndabigisha kandi si rimwe si kabiri nibyo byanje, ahubwo wowe warihe nimba utari ariho ukiza wari warahombye. Ndabigisha, ndumva ikigoye ni kuronka abagira subscribe. Oya barizana, ushizeko ibintu byiza barizana, udashize ko byiza ntibaza. Usanga Chris utarakwiza 4 hours 4000 hours, ntarayakwiza nyine uko biri kose. Ubundi ambwiye ngo wugurure YouTube studio uca ubibonamo. Yes, urakoze. Nagende kuri Play Store haraba akantu bita YouTube studio gatukura k'amaceri kameze gutya, hanyuma aca agatereshareja agashira, azoza agacamo mukarabira konti yiwe iramwereka yuko yakwirije ko atarakwiza. Dufashe guhera 0. Unyandikiye kuri WhatsApp nabahaye aho hejuru hariho amalinki yacaza, hariko linki ziza ubwa mbere, haca hazamo inyigisho nigishije ziri kuri YouTube z'ukuntu bashobora guca amafaranga canke gukereya amakonte. Izo nyigisho urazironka mu buryo bworoshe unyandikiye gusa message zica ziza. Cufyonda kuri link ubirabe, nturinde kubimbaza kubera ibi ndiko ndavuga ngaha kuri WhatsApp ntuze wihende ngo nabikubwira kuko nta mwanya wabyo mfise, namwe murabyumva. Nkubu hariko message 800 mbere gira za kuri 1000, urumva sinoza ndasobanurira umwe sinabishobora. None abakeneye inyigisho guhera 0 nk'ubu wobahanura iki? Abakeneye inosa inyigisho guhera 0 nibanyandikire kuri WhatsApp yanje, iyo nashize ko ngaho hejuru, hanyuma hacaza message iriko amalinki ari kuri YouTube. Urumva ugomba kwiga ibya YouTube, ugomba gucamara kuri YouTube, udashobora kuja kuri YouTube nta n'amafaranga woca. Urumva uvuga ngo ngomba gukora YouTube nka business, udashobora no kuja kuraba izo video nakoze ziri kuri YouTube, mu by'ukuri ntihaba haragera. Kumbura uburyo buracyari buke, worindira ukazonga kugira ahantu banza kuronka n'amayinite kuja kuri YouTube. Kuko amayinite aja kuri YouTube si aja kuri Facebook. Wumva unyandikiye hakaza izo link ntushobore kuzifyondako kubera ko wabuze 10,000 byo gushiramo ukwezi kose. Aho ubushwanza ugasenga Imana ikazobanza ikakurosa ubwo buryo bukiri hasi mu by'ukuri. Rero ufyonze kuri izo link ivyo ukeneye byose biriko, nta kimwe kitariko. Nsomye amahundake akira kabisa. Akandiko nankora akazi gasha kuhava hakumerera nabi. Reka nkomere nsome hano. Okay cane mugenzi, bisigaye jewe nshirako amakuru mashasha y'umuririmbyi kanaka afita nk'indirimbo nshasha ahava ashira ku rubuga rwiwe canke nka bijya vya publicité ya football. Ndizera ko byo bitari interdit. Iyo ari interdit bijya kenshi bishizeko barabikwereka, ubonye ari interdit uca ugikurako, ubonye handitse ngo copyright ushaka uca ugikurako. Yego, copyright nivuga ngo hari ahandi hantu biri kandi si iby'iwawe.
narindiriye komantere ndabishure. Nimba abandi mufise komantere murabaza. Nimba abandi muri mufise ndabishura mwese. Anje Fafa umufowazi mushasha. Okay cyane mugenzi nayisomye sawa. Somya Mungu ndaki akira yonse samuri ku buroho. None abakeneye inyigisho y'ibinabisho bivuga okay. Na message ntasomye ndabona ko twaganiriye neza. Nta nimwe ntasomye n'ukuri. Reka ndabasezere rero ndabona ko mu by'ukuri twahejije ntawe ntishyuye ntawambajije ngo ngiye kumubaza. Arambwiye ngo shaje we ndaryamye ndi Zambia nzobikurikirana ku ejo neza. Murakoze cyane murakoze. Okay ndabashimiye. Ubutararungika akaba ntiyanahamagaye reka ndagushimiye cyane. Icyo nasaba ni uko mwoza muraduha aka kanya, uza bafite akabazo akabatura cyane. Ibisigaye nshaka kubasaba mungirire konta professional ya Facebook kuko aba DJ maze guha babinkorera baca bayinyuma. Sindabyumva bayinyuma sindabyindi baca bayinyuma oya. Ugiye kuri iya Facebook iya WhatsApp yanje uraza kubona naho nigishije ukuntu bakereya konte ya Facebook. Nukuri naragerageje kubikora kugira ngo muronke ibyo mukeneye. Jewe mfise abantu benshi, abantu barenga 200 ingahe bose bankurikira kandi bansaba ubufasha. Mu by'ukuri sinoshobora gufasha umuntu umwe muze murambabarira. Iyo nsanze mwandondeye ntashobora kubikemura, mu by'ukuri muze murambabarira. Ndabakunda. Hano hari umuntu andondeye cyane ariko reka ndabikwe bari maso. Ndabakunda kandi cyane ariko muze murambabarira kuko muri benshi.
ijoro ryiza rero, Imana ibahezagire. None ni gute umuntu yoshira umutahe kuri YouTube uku? We Shadrack, manuka hepfo gatoya urabe video nakoze hirya y'ejo mvuga ukuntu umuntu yoshira umutahe kuri YouTube ntahombe, canke ugende kuri YouTube Daniel Mugisha, niyo video yanyuma iri hejuru, urabe ukuntu umuntu yobigenza ntahombe. Wanyuma muri commentaire sinavuze ngo naho bagukurikira ari benshi kugira tiraje also abufasha. Ndabafasha mugabo sinosha ndavyemerera everyone here uwo ari we wese. Noba ndiko ndabesha, iyo duhuye mfise umwanya ndabikora. Nta bintu vya tombora birinda kubamwo, hari igihe nama ndabikora ariko iyo duhuye mfise umwanya ndabikora. Nuko rero murakoze, Imana yo mw'ijuru ibandindire, tuzosubira ejo. Bye.